nk'abantu barabaza kumbaza ngo jewe ngo mfise ngo hypertension ngo sinoja muri sona ngo bidekonseye c'est faux kandi muze murabe nuko abantu bagira sona kenshi bavuga ngo bafise fraîcheur barera ajya n'amazi abari makenya mu mubiri ngo naga fraîcheur mugabo abantu bagira sona cyane urabibwira bafise ukuntu nyene menga ngo bafise fraîcheur nyene kubera bagira kenshi iyi peau ya contour des yeux ifise muzo murabe mwese ifise akaipesore gatonya nagapo kari fine cyane iraba agresser facilement nico gituma n'abantu iyo bisiga amavuta mu maso biri déconseillé kuye urumva wagiye muri sona ntibikenewe kuza muri jacuzzi oya vraiment ntibikenewe hari ibintu ubona ko biri contradictoire kuko sona yaguhaye umaze kugira soin iwacu tukatubwira ngo wami iwacu turagukonseya udusoin maison par rapport à peau iwawe ubona ubiye ko ijya fu y'intuzenye y'umuceri ni nziza kuri peau grasse mugabo si nziza kuri peau ku mubiri wanje nayo numva umenga hariho tuntu turya tutameze neza nca kubaza muganga cyarankonseya ico nokora kandi ubu hari icayi uyu yari afise peau sensible et réactif kuko yaguma yisiga ibintu bitandukanye ntiharazi nk'amavuta bijanye nawe rero yarisiga nk'ubu yaje ngaho yisiga hari abantu bavuga ngo ufyondihere nikosa c'est correct ufyondihere utari umu esthéticienne nikosa rini cyane hano ufyondihere kuko mutazigene muri fyondo mutse byo mukura mugasanga visage iri gonflé icibyimba ngo tukajya amahere turayakuramwo yose agahere ku gahere agahere ku gahere urazi ibintu dukuramo Salut tout le monde, abiwacu muraho mumeze neza murashima Imana ko natuzishima Imana muri BI uno munsi murashaka kwiyumvira ngo hano go gari nihe ngo naje mu biki naje gukora iki abantu benshi mu Burundi bumvise massage barafite ibindi bintu bumva sinzi gituma bavyumva uko bitandukanye nivyo aba professionnel muri iyo domaine babivuga ko canke nivyo bitandukanye nivyo amagara y'abantu uno munsi rero mubane natwe murabe umuyavite n'abarondere nivyo tugira tuganire. Salut. Alors ça va umeze neza urakomeye shaka ko kumenya ari rya mbere shitse ngaha bisha bigenda gute donc ari rya mbere turakugishinza visite tukakwereka lieu yacu ama différentes chambres dufise ama cabine ama salon sauna aussi hanyuma turakwereka ama service yacu n'ama prix aussi yego. OK mashaka kudufasha muri visite reka ngo tuhamagare la responsable ngira niwe ubivuga neza gusa nta kibazo nta ngorane n'imwe. Karibu saba umeze neza turashimye urakoze kutwakira namwe gute nanje ni sawa karibu iwacu ego akazi karabarembeje ego nuko twa turakora niko ndavugana na Alexia Alexia la réceptionniste yabwiye ko muca munyereka ubwa mbere donc vu ko ari rya mbere shitse ngaha nabo turi kumwe bako baraturaba ni rya mbere shaka mubanze mutugirisha ka visite avant ko tuganira nkababwira n'igituma naje kumurondera madame Reine. Sawa reka rero dutangurire kubiri kure gatonya kugira ngo nitwagaruka kwinjira mu nzu cyo tugenda turaba tubereka ivyo dukora duhera hanze ego duhera hanze ego haragutse ni hanini cyane aha iyi zone tugiyemo ni zone ya massage aha rero dufise zone ya sona twege sona yacu iri kure gatonya y'amakabine ya massage niko biteguwe iki wabihisemo gutyo nabihisemo gutyo pour plusieurs raisons icambere hajya zone ya massage ni zone ikeneye calme total ko abantu baza muri massage baba barushe baba bari stressé baba bafise amadouleur quelconque imigongo ibiki baba bakeneye ahantu hatuje mugabo harimo nk'akantu k'akaziki k'urelaxe aha rero twege dufise amasona abiri turafise zose ni VIP
turafise ico twita sona prive. Iyi ni prive. Iyi rero yakira abantu bane bazananye, abagenzi canke inshuti canke monsieur madame n'abana, en tout cas groupe de gens baba bari bane. Abo bane rero bashitse bamarayo isaha n'igice, nta numwe yinjira abandi abo badasohotse. Reka tubereke nta kibazo uri kuratwereka bariko barabona ingene bigenda. Turashaka kumenya akamaro ka sona burya. Sona akamaro ego cane. Sona ikintu ca mbere itanga ni dégagement de toxines. Donc ubucafu uri mu maraso, hajya amaraso arabika ubucafu kubera kujya kuntu amaraso adatembera neza. Donc kuri rythme itari normale kubera stress, fatigue, ingwara, imiti ainsi de suite, amaraso arafise ukuntu acagira circulation sanguine iri lente. Imaze rero maze gutembera buke buke acagenda aragira ico twita dépôt de toxines mu mubiri, irabika ubucafu. Maze kubika ubucafu rero uje muri sona kubera irya transpiration, umva sona irashusha umubiri. Shuhije umubiri amaraso acashuha, amaraso acashuha haba transpiration. Habaye transpiration hacaba dégagement de toxines à travers la transpiration. Sona ni ikintu ciza cane iyo abantu bagikoze neza. Bien sûr hariho ukuntu abantu bakora sona ku mwanya muremure si vyiza. Normalement umuntu yategezwa kutarenza umwanya ungana gute? Nk'ubu sona vyiza ugiye muri sona umva jewe uko umubiri wanje ufise inguvu n'umubiri wawe turashaka kuba dutandukanye. Umva ko ngenda ndashaka kuja muri sona nkamara 10 minutes, hari amara yo 30 minutes. Iyo ni resistance y'umubiri w'umuntu, ariko ivyo nta kibazo gushisa biteye. Wowe umaze 2 minutes nkamara 30 minutes ko umubiri wanje ubimenyereye canke ufise ubukomezi budasanzwe, vyiza hari tuvuge amaturu umuntu yogira muri sona. Kuko urumva sona uratranspira, utranspiye egome hariyo ga systeme keza katwege ngaye wacu. Murabona turatanga amazi yo kunywa, biri muri inclus muri facture ya massage. Amazi mu mubiri urata amazi cyane. Hajye umubiri wacu twize yuko 87% y'umubiri n'amazi, ugizwe n'amazi. Rero il faut pas ko duta amazi menshi cyane. Donc umuntu arashaka kuba déshydraté amazi umwanya munini neza cyane, neza cyane. Déshydraté kandi muze murabe nuko abantu bagira sona kenshi bavuga ngo bafise fraîcheur barera, ajya n'amazi abari makenya mu mubiri. Ubona ga fraîcheur mugabo abantu bagira sona cyane urabibwira bafise ukuntu nyene menga ngo bafise fraîcheur nyene kubera bagira kenshi. Ariko uje nko muri sona ukagira turu zibiri zitatu zirakwiriye. Wocuja mu bindi bintu. Hari abantu bashobora kugenda muri sona mu gatondo bakirigwaye bakavaye ku mugoroba akagira nka turu nawe nyene mu maza turu zinga nkazazi bijya ce n'est pas conseillé pour le corps. Umva rero ibi ni bitanda twego twakiriye iyi privé groupe de gens izananye bari 4 n'ibitanda byabo mugabo naho babarenga barashobora kwicara bivana nabo ingene babazananye. Hanyuma mugabo maximum abo mutarenza kwakira ni bangahe muri iyi chambre? Turamaze kwakira musa turi twaprevoye ko twakira abandi muga birashika nk'aba copine bakaza bari 6 turabakira baca bamenye ingene bicara n'ingene baryama. Turamaze kwabira maze gushika vraiment tukadepasa ugasanga twakiriye 6. Iyi sona rero bafise umva kuko ni zone privé, ma toilette nayo wabo, ma douche ni kwabo. Iyi ni sona ntituracana ko ni mu gatondo, mutugende mu gatondo ducana après midi. Iyi ni sona ni ngahindani n'ubushoboye bugumaye, urumva ko hashushe gato. Barako dusanga rero irashobora kwakira nawe nyene abantu 6 7 même une dizaine. Urana ko ngaho kwicara abantu barenga 7, hajya kwicara abantu barenga 4, ariko twaprevoye ibitanda 4 kugira ngo bagume bamerewe neza ntibabe. None mbega hajya ahantu abantu birashika iyo abantu babaye benshi muri sona bagahurira ari benshi hari ico byanona mu mubiri w'umuntu ku magara yiwe cyangwa magara yabo. Fate nkaho mucana bakaza tukaza turi on était censé kujayo turi nka 8 10 tukaja turi nka 30 canke 20 haco vyica ku magara. Si vyiza navyo nyene kubera urana ko sona
ituma tubiri yashu kandi rya yashu ni dégagement twabanze kuvuga ko ari dégagement de toxine burya bucafu uri mu mubiri urumva il est vrai kubera burya bushuha hari ama microbe apfa kubera ama microbe aussi a résiste kuri chaleur quelconque ugasanga la résiste même kuri 100 degrés Celsius urumva ugatranspira nanje ngatranspira turamatanye turashaka kwanduzana ingwara zimwe zimwe zishobora kuresista kuri iyo chaleur ni byiza ko habaho espace hagati y'umuntu n'uwundi nicyo gituma ubona ko ijya sona ifise espace nini uba twayiteguriye ibitanda bikenya kugira ngo abantu ntibaze baregerana ku mibiri cyane birumvikana tugende mu turafise yego hanyuma ngira ni VIP zose twege ni VIP iyi ni salle de repos iyi ni salle de repos y'abagabo aha n'abagabo gusa bajamwo nta hariya tuvuye c'est pour les femmes hirya ni barashaka numva bivana ingene bazananye abagabo n'abagore abagore entre abagabo gusa ari nk'abagabo bakunda ijya privé cyane kurose usanga bise nka mafere bashaka gutreta muri sona iyo muvanze n'abandi bantu ntibaba à l'aise hari abakopine bafise anniversaire avuga ati turaza gufetisha ushaka kuma twenyene umva bavanze ntibaba à l'aise mugabo iyi n'abagabo batazananye bavanga bahurira abandi badamu nk'ubu nka jewe nje ndi jenyene biko mufise salle de repos y'abagabo gusa turafise n'iy'abadamu turafise n'iy'abadamu hanyuma aha twarahateguye turahanyukurira urabona nk'umuntu avuye muri sona kenshi iyo ugerageje kwinyukura urasanga hari kubuhoma sore ahubwo wewe usanga hari kubuhoma buhoma rero ijya ni peau morte twese turazigira après hacho twita renouvellement cellulaire umubiri après 28 jours nk'uwagize gommage umunsi après 28 jours haba yini nouvelle peau iza kwinstara kuri ya peau iri indani ya kera ya rero kenshi turakura ku iyo peau yashaje ikemo iri système normal du corps tukakura ku iyo peau yashaje tukagushira kugira ngo ijya peau ishaje iparvene guhema wize n'amavuta yinjire ko hari n'ibintu twisiga bidashobora kwinjira kuko iyo tujunye peau morte kuri twebwe urumva sona iba yamaze kudebusha tujya tobora tw'umubiri muri urahema bwabo sona ndikora ko peau morte benshi barapefera ko baca bazanga tukabanyikuza sclave tukabanyikuza sclave agasubira muri sona akaba merewe neza ko tukiriko turagenda reka ngenda ndakubaza iyo umuntu akoze ikintu araraba ingene abandi bagikora sivyo ari renseigne akavuga ati qu'est-ce que je peux ramener genre apporter de nouveau muri service muri bibi mwebwe muri Spa Eden Garden ni iki mwazanye gishasha bitandukanye n'ayandi masona nk'umuntu ashobora kuraba kino kiganiro akavuga ati je dois y aller ntegezo kugenda ngahantu kuko il y a quelque chose ntashobora kuronka ahandi hantu bon nk'ikintu ca mbere dufise twege turi suku cane gose ni ikintu utazoronka henshi hama ikindi kintu kigira kabiri dufise kuko je naravyize naravyize muri Cameroun nagize esthétique et massage professionnel ou massage thérapeutique naravyize nk'uwuye uje nko ngaha aye turaguha impanuro nk'ayo ma fréquence yo kuja muri sona uvayo turabikubwira amazi je naraprefeye yuko notanga amazi kuko hari abantu benshi ashaka kuja muri sona ugasanga ntashoboye kugura amazi par exemple canke yabineglige mugabo ugasanga ntiyaje nayazane cyangwa ashobora kuba yanavyibagiye cyangwa ugasanga nta importance y'amazi aha akibagira yuko uko aja muri sona atamazi ifo kurekipera ayo mazi wataye naho tuyerekipera 100% mugabo yarekipere d'abord ayishobora kunyo nde inclure mu ma service yiwacu cyantanga amazi atanga eau minérale makije niyo dutanga ico ni kindi kintu cyo bagigize ini différence c'est professionnel twarabyize turatanga impanuro isuku ego ivyo ngira turaza kubigaruka kingene wabyize tu nifashe kajya twari turatemberana nitwo sorry ugenda ahantu rotasi iyi ni salle de repos y'abadamu c'est pour les femmes nta twabateguriye kweki mwahisemo kubisepara n'ahandi niko biba bimeze sa canke c'est juste n'agaruka iwanyu hari aho bitari séparé kumbwa hose hari naho biri séparé ni byiza kubera abadamu kenshi turakunda discrétion uvuye muri sona ukeneye nyene kwisanzura kuba à l'aise ubavanze n'abagabo hari ikindi kintu usanga babuze
hari ikindi kintu baba babuze. Iyi ni sona mixed. abo atari ya VIP Mixed ni VIP bose mugabo ni mixed. Ni mixed. mugabo tarifu iratandukanye hariya mushobora gufata mwebwe mwenyene canke ni c'est la même chose ziratandukanye. hanyuma cerekeranye naho n'abantu baja muri sona hariho abantu bari déconseillé kuja muri sona canke bari conseillé cane kuja muri sona gusumba abandi nk'akarorero kavuga uti hariho nk'umuntu agwaye iyi ndwara adashobora kuja muri sona yohava agira ikibazo vyohava bimutera ikibazo n'abandi uvuga uti c'est conseillé usanga n'abaganga babi bakonseye kuja muri sona. Jewe sinovuga ngo hari umuntu atari konse kuja muri sona, vyose bivana n'umubiri w'umuntu. Hari umuntu agiye muri sona aca yumva amerewe nabi, niyo koro yiwe nikimeze. Ariko sino hari nk'abantu barabaza kumbaza ngo jewe ngo mfise ngo hypertension ngo sinoja muri sona ngo bidéconseillé. C'est faux. Urana nk'umuntu amaze kugira ama maladie chronique, sona, diabète ainsi de suite, habo n'abantu bakeneye dégagement de toxine cyane kugira ngo niyo ngwara ntibaneshereze umubiri wayo. Kuko hajya ingwara inesha umubiri kubera amaraso adatembera neza. Il est vrai jewe uko noyigira kuko ntagwaye nawe uko woyigira ntitwoyigira cyo kimwe. Namba ushobora kuyigira rimwe kabira ku gaturu karagukwiriye. Transpiration turayikeneye. Hari n'abandi bavuga ngo abantu bamaze gukura ngo urumva ngo ugiye muri sona ngo si byiza. Par contre abantu bakuze barakeneye sona kubera abantu bakuze ntibakigira yama mouvement des jeunes bagira. Bisigura ko byose bice bigaruka bikafecta la circulation sanguine toujours. Umva que ça soit des jeunes abakuze abagwayi bose bugira sona nziza. Seulement no kubigira quelle fréquence. Nico cyo tangira kwimpanuro tumaze kubumviriza katubya ati yemeze gutya na gutya muhanuro tini wagira rimwe kandi ucumusuiva hari abantu baringa kubasuiva umeze gute est-ce que umubiri wa resista abo rero babasuiva baba bafise ama formation médicale twege dukoresha abantu bagize bafise profession mu by'ubuganga abagize les soins infirmiers nibo dukoresha turabigaruka kose muri recrutement hanyuma mu gucana imiriro yayo hari imiti bashiramwo canke c'est juste umuriro bapacana ivyari byose turashiramwo imiti turashiramwo mikaratusi turashiramwo imiravumba turashiramwo amacayicayi turashiramwo amavixi byose birugurura umubiri nk'abajya usanga bafise nk'utubronchite bafise udukorora ugasanga ntibahema neza ntibamerewe neza mu mubiri birugurura umubiri ukamererwa neza cyane umubiri ugahema. Turashaka kubandanya mu sino ibibazo mfise ni 1,500,000 mugabo ni pole irapanze kabisa. Aha tugiye kuri reception hariho mwatangurira tugiye kuri reception urabona ko ariko barakira abantu hanyuma aha turafise salon de coiffure turamwa kubera iki mwagize salon de coiffure pour les hommes gusa mwaka kubiri ubaze nk'ubushuhe buhari nk'ibintu bashaka koga mu mutwe canke n'ubashaka guca nsukurura kweki mutadushizemo. Icyo ni ikibazo cyiza cyane je narigeze kubigira byose. Hama salon de coiffure y'abadamu yarangoye kujera hamaca ndayihagarika mbona ivyo nshoboye nibijanye n'abagabo kuko biri facile à gérer. Biri facile à gérer kubera ibintu bikora abahungu hajya kenshi ntibiruhisha cyane. Abahungu barafise kameme kote iri sérieux kurusha iyo birimwo abadamu benshi. Byarananiye n'ukuri nta n'umwaka nayitenye yarananiye odepa nabitanguriye rimwe byose. Igituma rero umuntu ashizemo salon de coiffure y'abagabo urana nk'umugabo araja muri massage akoza amaguru turafise na service akoza amaguru baga manicure pedicure muga dusiga vernis twebwe turoza amaguru kabaca avuga ati mvuye muri massage nashaka kumwesha ugaca umupfunyirije urugendo ukamumwa akabikorera hamwe mucamukirira facture hamwe canke iyo yagiriye ni kimwe kwa ni kimwe cyose ikintu cyose kirafise facture yacu. Salon de coiffure afise facture yacu amakoza amaguru afise facture yavyo ama service ya massage afise facture yavyo kuko ama massage aratandukanye nayo nyene ngaha ku maguru nk'ubu unye nk'ivyo kwereke hari abagabo batazi yuko bashobora koga amaguru bavuga ati ivyo bintu birashoboka nabo nk'abantu bafise bene ivyo byiyumvira ni iki woshobora kubabwira sur ça ko binaba koza amaguru birakenewe cyane. Erega twavuze tukirajya muri sonic twita pomorte. Pomorte ni ikintu kibi cyane kubera pomorte kintu ikora irabusha
les estéons folliculaires uburyo butobora bw'umubiri ibirenge rero navyo ndi birakenera guhema uzarabira ikirenge niyo woze urashisha ko utwara gatonya urabe hariho igikushe kiva geri peau morte rero kuyigendana umva haguma haba renouvellement cellulaire iri kuri peau morte yindi kaba kuri peau morte umva urushigige ugasanga peau morte yafise peso nini ibirenge birahema ibirenge bifise utoboro tw'umubiri birahema zirafise utoboro bw'umubiri inzara turazinetwaya tugakora ko toujours peau morte ugwara rukagira forme nziza kandi nabo nyene rugahema rakeneye guhema nantuka abatoga amaguru n'abantu ari ikintu ciza cyane birakenewe ubu udashobora kwiyofwa bene aya service barashaka kuvyikorera naho birashoboka na muhira ni igiki naho bica bimusaba muhira n'ukuri nanje wenda umu esthéticienne hari ibyo nkora mwina shakora neza nico gituma hari abantu hari amashuri yavyiza hajya uzorabe ari tuvuge tujaniranye nka scrub umubiri wose hari nanje hari igihe byashikira kera ntagira esthétique nkigira scrub umubiri wose nko nushaka gukora ko peau morte nkuko wagiye muri spa nigikunda n'amaguru naho none iyo position y'amaguru nako umuntu aba yicaye abagoroye ukuguru umuntu aba ari hajya aramunetwaya byo kugora cyane kugira ngo ukore ko peau morte netwaye inzara wewe nyene no kubiha abavyize nabo kazi bakora ko kazi nyene. Okay, hano rero kwa naho mu physique do special mu propose abakiriya banyu muri salon de coiffure apa kuca mu mugabanire tugo rugendo etu. Ego nka salon de coiffure yacu bana nk'abagabo barakunda kugira problème y'imiburu benshi cyane nka twebwe aje ngaha turamuraba kuko ababikora toujours ubu n'abantu bafise notion muri esthétique turatreta ijyamiburu à travers ya scrub hama twebwe umuntu ashaka kuja kwimwesha mugabo adashaka kuja adafise umwanya mu massage cyangwa atabiteguye turafise akamassage de la tête pour détendre le corps hajya umutwe n'inkimoteri mu biyo wose ni uruha kurusha ibindi bihimba by'umubiri ahejeje rero kwimwesha turamugira agascrub keza cyane très professionnel gasura tukamugira massage de la tête avanga rubutse bavanga baryohewe cyane. Okay. amaguru cyangwa mukotsi ikintu icyacu cyose barakoresha amasabuni ngira ngo murafise amagel de douche mukoresha hariho amagel mukoresha aba ari approprié muri ivyo nyene vy'ibirenge canke umwe wese arizanira yiwe canke hari izo mukoresha bivanye n'umuntu ko mwamuravye. Mbo oyaye nta magel de douche bizanira gel de douche twe tuzigura hanyuma ikintu nk'ibivuze ngo umwe wese yoba afise yoba zizanira sico ntigishoboka ariko yizaniye twabikora mbwa nta yo muntu yizaniye gel de douche turakira hanyuma kuri gel de douche mu bisanzwe umubiri nta masabuni kenshi wexige kiretse urashobora kogesha isabuni ugasangira kwansi kuko muzo muri amasabuni kenshi nta type de peau bandika type de peau bavyandika ku ma crème du visage kenshi cyane ego rero nkushaka usanga nta sabuni usanga ngo uriko hydratant ngo c'est peau sèche oya isabuni usanga peut-être ari isabuni yene ivuye iburaya yindi kava muri Afrika nta allergie nko ku maguru abantu bashaka kugira ku isabuni umuntu aba yategoye oya par contre ahiwacu mu koza ivyo birenge byo dukora turafise des produits naturels tugira hari bidu dukompoza nk'abantu bashaka kuza gusanga afise problème y'ibimeme twe turabivura cyane au fur et à mesure tugukorera turafise amakomposition dukora ibimeme turabivura hama ikindi kintu nka twege kitaburamo mu koza amaguru ni ndimu kuko murazi ko abagabo ko bambara ibiratu byugaye kenshi baratranspire ugasanga de temps en temps odeur y'ikirenge cabo si nziza tugerero nko muri nettoyage de pied twege hamarimo indimu zidashobora kubura bien sûr andi ma produit tutashobora kuvugira ngani mwaza muzozibona mbandi ko ndabariza abantu kugira ngo babitahure ego maintenant tugiye aha rero tugira tugende mu yandi ma service tukora ngaha aye ni menshi reka dutangurire turafise service ko turategura mugabo tutaraheza gutegura neza cyane ya jacuzzi
turamenaje kabine mugana ko jacuzzi turamaze kuinstalla byose juste utuntu tubwanyuma nyene kugira ngo aronke détente 100% kuko détente yagitangura kwanza muri vue mbega ahantu hasa gute mbega ahantu hateguye gute nico ca mbere comme ça le cerveau kigira confiance nanu gira uryame nkaho bagira bakwakira utumva nyene uri jene n'ahantu ugatangura kwinenaguza ugatangura kwitoraguza exactement yego ire nituraheza muga twibaza ko d'ici 2 semaines tuba twahejeje byose uko tuvyifuza none ngaje ko numenga hari n'utu décor nyene n'utu décor ugira ngo nyene cabine nyene ndazi itese bya cyane hano twabonye ko ari jacuzzi yego nakona akabonus muha abakiriyante canke abakiriya baza banyu canke navyo birakeneye kuko mwabishizemo navyo Bon, umva ibintu byose dukora nababwiye turi muri service d'abord ya détente. Détente kubera abantu bararuha baragira ama stress umuntu wese après le travail yumva yuzuye avuga ati kaje muri spa kugira ngo détente umubiri. Ejo nzotangura akazi merewe neza. Yego. Hanyuma jacuzzi rero nayo nyene imaze kuzura amazi abashushe. Abarimwo n'amamusi indani. Amazi ashushe efe yayo yakwa kuba nk'ijya ya sauna toujours. Arashuha akaba transpiration mu birumva uburi ndani wewe wese haturashaka kwakira ushaka kubana batatu bazananye tujora ko dufite bitanda bitatu baba ari ndani bose ariko babara bazananye gusa mutazananye mushaka kwinjirana umuntu wese afise umwanya muri twateguye kazomara 1 heure ushika byo twaguteguriye n'amazi yuzuye ashushe mushikira indani kidetanda harimo na amusement aussi on va harimo kuryoherwa muri détente yajya nuvuga uti ndavuye muri ya milieu professionnel ndagiye ni muri biya détente abaramo abagenzi mwazananye biryoshe mutera blague mutwenga rero kubera amazi abashushe aracakre ya transpiration umvura indani uratranspira uri muri mazi indani uko transpira rero umva ko hacaba umubiri uca wuguruka twa dutoboro tw'umubiri turuguruka ya dégagement toxine iraba hakabamo na détente urumva wagiye muri sauna ntibikenewe kuza muri jacuzzi oya vraiment ntibikenewe hari ibintu ubona ko biri contradictoire kuko sauna yaguhaye ya ouverture de pores na transpiration ukagaruka kandi jacuzzi kasubira kaguha biki murabikonseye nk'umukiriya aje akabibabwira kandi ari uvuga ati no si service z'amahera ari uwo bivuga ati n'amahera banzaniye tukubera urumva ntibirihigwa hamwe murabimukonseye nk'umuntu aje akabibabwira nico gituma umuntu aba yaragiye ku ishuri kugira ngo umubwire uti iki gifise conséquence yi gifise na avantage iyi hari nabo dora twagira ibintu byinshi amazi muyashusha kuri dogre iyihe okay urabona ko ifise systeme ifise partie ishusha amazi ifise partie izana amazi ya rigidezo akanye ifise partie imixa twaswa tukavoma hajya cyangwa ukavoma kuri rya bita colonne de douche amazi arashuha amazi gushuha nkuko umuntu abishaka arazimya ugashiramo mabisi ugasura ukongera ugashiramo yashusha wumva nababwiye ko resistance je ko nkunda amazi ashusha ushaka kuba nawe ukunda amazi ashusha wumva aca ashuha suiva n'umuntu ko abigomba ubu tuje muri massage muri soin du visage turagira ama soin de visage turagira ama épilation à la crème turagira ama épilation avec cire uyu rero ari muri soin du visage ibi inye tubanza dusigurire appareil tout d'abord iyi appareil bayita vaporzone ituma haba transpiration kugira ngo dushike kuri étape ya transpiration tuba twatangiye kwanza kugira nettoyage de la peau benshi bita démaquillant turahanagura umubiri kugira ngo tuze kukorera ibintu umubiri uri propre turafise ama démaquillant atandukanye pour une peau sèche pour une peau grasse turafise pour peau mixte tuba twamuhanaguye hanyuma doje kumuhanagura tukaca tumuraba type de peau yiwiwe mbega afise umubiri wa gute mbega afise ingorane ya gute mbega aragwaye amahere mbega afise peau twokwita ni peau mature kubera imyaka eske aranywa amazi eske ivyo yisiga biri approprié na peau yiwiwe ko abantu benshi cyane bisiga amavuta batazi tukaca tumubwira tuti wewe ubwoko bw'umubiri wawe ko amapori menshi hariho peau sèche peau grasse peau déshydratée peau mixte ni nyinshi cyane ubwoko bw'umubiri ni mwinshi tumubwira rero tuti wewe kuva uyu munsi niba wagenda kugura amavuta mu maso nutabona handitse ko ari pour peau grasse ntuzugure
kuko amakankaya arashira ugasanga umuntu yarisize ibintu by'amafaranga menshi waranahindaguye uwakubwira ati gira iki ujya kubwira ati sigaya ugasanga ntibisamashe samashe pako utazi izina donc izina ry'umubiri ufise mu maso rero uyitwarije ku mudemakiya twamushize ko scrub twamaze kumubwira type de peau yiwe ko scrub ikurako peau morte kugira ngo nivyo zo kuguhereza bishobore kwinjira deje yo scrub rero tumva twakwiye ko peau morte peau yiwe iri bien tuca tumukubita iyi vapeur iri itangwa ni kugira ngo twa dutoboro tw'umubiri twuguruke kugira ngo nivyo tuza kuyihereza vyinjire kuko dutoboro tw'umubiri tukiri bushe ntivyinjire kuko scrub ntikurako ntidebusha utwo dutoboro tw'umubiri scrub ikurako peau morte vapeur nayo ikugurura utwo toboro tw'umubiri ubu nk'ubu duhejeje ca tumushirako masque ijanye na type de peau yiwe donc ngaha mufise ama masque afise ajanye n'ama type de peau y'abantu kandi twebwe ngaha ibintu dukoresha les produits naturels hanyuma utunatu mu maso kitwa dushirako urabona iyi peau ya contour des yeux ifise muzo murabe mwese ifise akaepeseur gatonya nagapo kari fine cyane iraba agresser facilement nico gituma n'abantu bari iyo bisiga amavuta mu maso biri déconseillé kuyasiga kuri contour des yeux biri déconseillé bike bagira guta namakosa cyane namakosa gose ariko ari ama video duhora tubona batubwira ko tugira gutya oya kugira gutya no kugira ngo peau isubire mu kibanza cayo kuko uko dukura peau irava mu kibanza cayo ikagwa ajya manevre ya gutya no kugira ngo peau isubire muri place yayo kuko dukura niko nyene umubiri urakura urasaza uralasha bajya abakobwa none abantu twimakiya canke bakunda kwimakiya usanga basiga utuntu ngaha navyo urumva rero birafise ama consequences oya urumva uri kuri demakiya ngaha iyi force ukoresha ku mubiri siyo force ukoresha kuri contour des yeux kandi demakiya visage hajya mu isanzu siyo demakiya contour des yeux hajya rero demakiya iri special ya contour des yeux kuko iteza kuba iri doux nta nguvu ifise nk'iya peau kuko iyi peau yo ngaha iri fine tandis que peau ngaha nayo iri épaisse umva amaproduit yo ngaha niyo ngaha sico kimwe nico gituma rero umva twe turafise amademakiya ya visage tukatugira n'amademakiya ya contour des yeux hama rero gituma rero twamufuse ngaha umva vapeur ni vapeur nyene ikubita kuri peau tu dois protéger toujours iyi contour des yeux kugira ngo vapeur niyagresse contour des yeux yiwe kuko hajya uzurabe iyo umuntu atanaryama urasanga afise avyimbye de poche iyo umuntu anarushe canke warisize ibintu byinshi urasanga hirabura kuri contour des yeux harajisa cane gose meme n'izuba yari ryinshi uzuraba ugenda mu zuba urasanga contour des yeux menga urirabura peau ugasanga nyene irirabura par rapport nico gituma ribitu uriyo uje muri spa byose turabiraba eske ya contour des yeux wiwe iracari bien canke irakeneye kugaburirwa irakenewe urashaka ibintu vyo bitreta contour des yeux ni byinshi concombre ni nziza cane abantu bafise les cernes canke abantu bafise poche ni nziza gose urakata juste akarondeur gashira muri freezer gatonya kagakanya hajya ku mugoroba ushise muhira uryamye muri canapé ugapoza ko 30 minutes 2 semaines 3 semaines uba usa neza cyane kandi hajya contour des yeux iri mu bwiza bwa visage cyane iyi vapeur none nta mwanya muvuga muti ntishobora kurenza uyu mwanya ntishobora kumubabaza uba ari muri ko murayikoresha iyi vapeur nk'ubu irafise les minutes bamaze kwitegurira irikupa automatiquement ihejeje akazi kayo irafise les minutes ico dukora gusa turaza turamuraba kugira ngo tumenye ko umukliente wacu cyangwa umukliente kandi hari abantu bahora gira confusion ngo sonde visage ngigira abagore gusa sifo nta numwe adakeneye kuba mwiza n'abagabo baragwara amahere abagabo baragira pose irushe abagabo baragira amapo sèche ifo kuza mwese mukaguma muri beza abantu bagakura bari ho top nyene bago muri top hanyuma mukugira umuntu amenye type de peau yiwe muba pima gute ubipimisha iki turafise urabona iyi appareil bayita loupe tuje kuhanagura neza uri propre cha dukoresha loupe tukaraba type de peau wawe avec bien sûr n'ivyo tuba twarize mu ishuri nk'uwo ntiwoyiraba ngo umenye ngo afise type de peau imeze gutya mugabo je ndabirandamenya est-ce afise peau grasse est-ce akina mu produit ajanye na peau grasse mbega keneye fréquence ya gute muri soin kuko abantu ntibaza cyo kimwe hari abashaka kuza une fois le mois bikari mukwiriye hari abandi baza tubwira ko baza 2 fois le mois harabaza une fois les 10 jours bivana na problème ya peau ngene bitwa twamaze kudetecta
Okay. Diagnostic tuyihejeje ivyo byose tubikubwira type de peau, fréquence, amavuta wisiga tugakonse kandi jewe sindi mu bantu b'amavuta azimvye oya je ndi muri naturel cyane iyo byose tuye turengana bito turudonu ni visa pour nous nk'akarorero ndaho nk'akaro gatoya hari abantu baja kurondera amavuta azimvye pourtant peau ikintu ca mbere ni nettoyage. Iyo nettoyage rero il faut utiliser les produits naturels hajya ijya fu y'ibigori ni scrub Jean ukayigira ibintu bisanzwe cyane ukagira ifu y'ingano ni scrub nziza cyane ku bantu bariko barakura nk'ifu y'ingano ni nziza cyane ça rajeunit la peau ntiri agressif kandi ko ingano zifise udutete duto uyiravye papori y'ibigori ingano iraba fondi mu mazi facilement ifu y'umuceri ni nziza gose kwa nafise peau grasse bajya abantu bafise amahere café c'est super rajeunissant ni scrub nziza cyane gose bien sûr hanyuma mélange utushiramo nka café ufise nka promé ufise ushaka pour muri jeune ashaka kushiramo agacitron gatoya bashiramo kamiere gatonya ugapoza kuri visage hama ukamaska ugascraba ugakurako café ashaka gukora meme à la place ya masque igasubira kandi gakora à la place ya scrub bivana n'ingene uba wayimelange n'ibintu hanyuma nka demakia ijya sereri canke persil ni demakia nziza cyane imeze kujya nyene yatavyo oya urafata nkakajya kantu turagura tuvuge urasiko kenshi usange 500,000 francs fate kajya gafungo ka 1000 francs kakoza neza cyane kakaba propre kabaye propre fate kajya gashiramo 1 litre d'eau ukateka bikabira beje kwiruka bipoza bigahora beje guhora ugaca ubimimina bimenye byamaze gukora neza bikamuri frigo imara insomene ajya amazi ama insomene prise insomene ucuya sesa ukazurahanagura umva aho ureje kweparanya amafaranga ari kugura amademakia azimvye kacu nettoya bien sûr hariho utuntu twita uducoton disque nitwo twiza cyane kuri nettoyage de la peau ko nitwa graisse à peau tuba turidu utuuye ukanitoya ukazurakozamo hose ku masoko hose dukoton disque aciramo ukihanagura no mu kwihanagura suba ngo wihanagura ugira gutya byose birafise technique ko po twababwiye ko po ikwisaza iragwa twese amaze kubona niyo koze yajya maride ni po igwa ugasanga usa no kwihanagura rero po uyitangurira munsi gutya uduza ujana dokote kugira ngo isubire hamwe yaguye iva hajya no mukoga nifopa koga gutya hajya no mukoga nukoga mugabo ukiranje ukuri rensa visage ukagerageza kuzura subiza po aho yari subiza mu kibanza azikanye tagiye murabikora ni ibintu bito cyane abantu ari umaze kugira soin iwacu tukatubwira ngo wami iwacu turagukonseya udusoin maison par rapport à po iwawe ubona ubiye ko ijya fu y'intuzenye y'umuceri ni nziza kuri po grasse mugabo si nziza kuri po nk'umuntu afise po mixte umuntu afise po sèche naci mu marira mugabo maze kuza turaguha des conseils turagira gutya hanyuma après une semaine ukaza turavura amahere turitrata la peau turahagerisa la peau hamaze kuba normal urashaka kuza kuri fréquence wowe nyene uradukumbura en fait comme utirene ndagukumbuye nzoze muri soin ukacuza par plaisir papa kubera kugwaye donc nibo nibaza ko ataco nabajije ngira ngo ushobora kugenda utubwiye ngaha kindi harico ntabajije mpoje nibaza ko wagerageje kubibaza twavuze client wumva umerewe gute ngumerewe gute madame ndanezerewe cyane umubiri wanje numva ko warondetse hari cyahindutse nijye cyambere waruje ngaha oya asanzwe nza nk'iri tara ntiri kujena none oya ko namaze kumenyera nta n'ibyabona ubwambere nkizaga nk'ubu yafutse neza nta na kimwe mbona amaso yanje ari protege ngamba mbona uri watranspire cyane ariko ngaha kuri ikote ntaco byica naho oya arahindukira kugira ngo ngatranspire aho sateza gutranspira kugira ngo twatoboro tw'umubiri twuguruke twose waje ngaha wagwaye none madame
ku mubiri wanje nari numva umenga hariho utuntu tundya tutameze neza nca kubaza muganga carankonsera ico nokora. kandi ubu hari icayi uyu yari afise po sensible et réactif kuko yaguma yisiga ibintu bitandukanye ntiyarazi nk'amavuta bijanye nawe rero yarisiga nk'ubu yaje ngaho yisiga amawire ya po sèche kandi afise po réactif ayisize rero agaca mubaba amubavye agaca yagresa umubiri wiwe yaje afise amarugere amaveso sange yose ari hanze twaratrese ubuye aza aramaze nka 2 mois ou 3 mois presque yagira amasoin ari kuri soin ya une fois les 2 semaines ameze neza po yimeze neza mwumuna ndamubaza none we kugumuza urondera ikamiti sinzosubira guheba soin neza gumanza kuko simple ko nka soin de visage uhejeje wumva ko visage iri détendue erega umubiri urabika fata nk'umuntu afise nka problème ya peau iri ifise des boutons hajya munsi abafise système ya sécrétion de sebum iri exagéré iri perturbé sebum ikaciba produit en grande quantité maze kuba produit en grande quantité bica biguma sous la peau igumye sous la peau ikibusha ya les estomacs folliculaires imaze kuba bouché hacaba cyatangura gusokoroka ihere urana ko iri kufite mwayibonye umuzenyi iri kufite yaca tubandanye ibintu hanyuma agaca haba amahere ajya amahere yafyonze kuko hari abantu bavuga ngo ufyonde ihere nikosa c'est correct ufyonze ihere utari umu esthéticienne nikosa nyine cyane hano ufyonde ihere kuko mutazigene muri fyondo mutse mukura mugasanga visage iri gonflé ikibyimba ngato ikajya amahere turayakuramwo yose agahere ku gahere agahere ku gahere urazi ibintu dukuramo nzokurukira amavideo kugira ngo yaposte amapo abika ibintu byinshi cyane kuko nk'abadamu barisiga amavuta abadamu barisiga babita gute makiba ari makiya bijya byose guma bigenda buhoro buhoro bibusha les estomacs folliculaires ugasanga umubiri uruzi avuye muri soin rero arumva ko umubiri uhema amerewe neza mega hari nk'ibiro bimuvuye no kugira amasoin ni byiza cyane.